Pourtant, on ne devrait pas avoir honte d'être qui on est ou gêné au point de vouloir nous cacher. Pourtant, on devrait être soutenu par nos aînés et non pris comme des traînées qui manquent pas de toupet quand on ose en parler. Oui, pourtant, on ne devrait pas nous sentir maudites quand plusieurs choses nous sont interdites à cause de cette période qui prouve qu'on peut donner naissance au monde au lieu de nous sentir comme des fées magiques. Pourtant, on ne devrait pas payer autant pour avoir ces matériaux aussi importants. Pourtant, c'est tristement comme ça. Et c'est à cause de toi, de moi, de cousins, de cousines, de tontons, de tata, de maman, de papa. Chacun a sa part dans ce désastre. Mais il est temps que ça change, à commencer par nous-mêmes. Parce qu'on a décidé d'être le changement qu'on veut voir dans le monde. Alors, tu veux qu'on en parle, toi? Tu veux qu'on en parle, toi? Ou toi, tu veux qu'on en parle, toi? Alors, parlons-en. Et les autres suivants. Nka bamwe biramara iminsi 3 abandi ugasanga birashyize no kuri 5 mbe none twobibamo gute twobiganira gute nagira ngo ntangure nk'ijambo hano Neruda Mwigeme ndababaze mbega mu muryango iwanyu hajya mu kibano ibijyanye no kuyaga ibyo gutinyanka byifashe gute murabiyaga mu kibano baravuga ngo barabiganira ariko ntibabigera nk'uko vyategerezwa barakubwira wakuze mwana bagaca batubana contexte serviette hygiénique bakakwereka ati bimeze uku bikaba bigarukiye ngaho ugasanga bimwe bimwe uko uzogenda urakura ntuzogenda urabimenya ati iki naco narinzi vyari bimeze bose mugenzi akakubwira wari uzi yuko utegetswe guhindura 3 canke 4 ku munsi gatoya ati je barayimpaye ati nije nahora nimenya ati byageze cyane ukaronka ubundi akubwira ati waruzi ibi n'ibi ugasanga uko ugenda urakura niko uzogenda urabimenya icari cyiza ni uko ari kubyinjiramo ubizi ni uko ari kugeramo ibyo byose ubizi ugasanga mbere n'abagenzi bakora guhanura nabi bakubwira ibintu bitari byo kubera uwari kubikubwira yabicishije hejuru kubera yabona yuko yoba ariko arakwerurira cyane yarengeje urugero ariko arabikubwira neza. Muganga Marius mbega ibi bintu turiko turagira hano byo kuganira byo kuja mu kwezi muri turiko turerura by'ukuri turavye imico y'ikirundi uko yatureze ja mu butinyanka si ibintu by'uno munsi kandi si ibintu nzoherejo igitangaje nuko benga ntitubitahura imbere yo kugira kugomba gukura ivyo nzitizi izo tabu ni ukubanza gukura abantu bakuremo ubwoba bamenye ko ari bisanzwe ngaha cyose ko turavuga umenga ubutinyanka n'indwara ntanamigeze iba indwara kandi ntizigere iba indwara nta n'ibizopfa bibaye kandi none bigutera isoni murambabari wewe uriko uratubwira ntabwo udaherukayo uzojaho hirya hejuru cyane neza nari kibura ko atari yiwe n'ubunyene nujya twenze ntabwo ari yawe ivyo bitera sonero je ntabyo nzi Miss Burundi mwumvise ivyo ariko baravuga hano vyo kenshi bakunda kubarindira ko nuko muyaga ku bijanye n'ibihanze umwigeme umukenyezi w'umurundikazi nk'ibyo umuntu yobibatuma ati muragenda muze murabe muze muratuvugira mwumva ari ibintu byoborohera kugira icyo mubivuzeko no kugira icyo mubisabye bivanye n'ikibanza ubu nokivamo nagiriwe ubuntu kandi bivanye cyane cyane no ku mugambi wanje nzohura n'abigeme kandi abo bigeme naho ni nyene babibamo kandi bigira bibandanya nk'umwigeme wese mushobora kuvugana n'umwigeme wese mushobora guhura hari ibintu muganirako kandi mushoboye kuganira kuri ico kintu ni ciza cane rwose kuko hari abigeme bakiri novuga gute dans l'ignorance kandi iriko irabica petit à petit tuzoronka ingaruka mbi mu nyuma ku magara yabo agatera ingaruka mbi mu imiryango nayo akaba igize igihugu cacu yego mwigeme Neruda mwumvise twicaranye n'abantu bakora muri ico gisata nyene bagerageza gufasha wowe nk'umwigeme harya
mu kibano hamwe mu muryango bamwe bene wanyu ku bwanyu mubona amashyirahamwe nk'aya yofasha iki umwigeme ahari hariya ku mutumba hariya muri quartier akeneye kumenya mbega yo bintu bishitse ndabigenza gute, iyo nkeneye ka gatambara ndabyifatamo gute, hari icyo mubona mufasha? icya mbere ni kubivuga, n'ababizi kenshi baba babizi hejuru muga ugasanga barafise twa tumiti duto duto bagenda baravuga mu miryango, muterura umwana, hariyo n'abandi bo banakurungika ahantu uragenda uzogaruka wahejeje, utwo tuntu duto duto bagenda bararimanda ngo tukiri abana tukagenda turakura mu mitwe yacu. Mais aussi ayo mavisite bagira mu banyeshuri bariko barigisha ayo masuje amaclub ku ishuri, non seulement ntibabigire ivy'abakobwa gusa, babigire ivy'abahungu, kubera hariyo n'umukobwa aba agiye no kugura ibyo serviette hygiénique agasanga ni mu butike agaca maramara agakata, cyane agasanga hari abagenzi b'abahungu babaca bigana agaca akata, cyangwa jo bafise isoni yo kugura ibyo serviette hygiénique kubera mama si hari sinshobora kuja kubisaba papa, kubera vyinvestisamo bose abagore n'abigeme bagasiga inyuma abagabo. Yego donc turacyafise pa yo kugira niyo twebwe abakobwa twobitahura abigeme mugabo abahungu ataco babivuzeko bigaruka hahandi. Niyo mpamvu navuga ati aya ma association imbere yuko twinjira no mu gukora ama serviette hygiénique, imbere yo kugira ibijya byose tubanze tubiyage tubone yuko ari suje izwi na bose, non seulement abakobwa mugabo n'abagabo. Reka ahubwo mbanze mbega mufasoni ida Claire mubagite mu kwifuza yuko tuganira kuri bijanye n'ubutinyanka, qu'est-ce qui vous a motivé pour nous réunir ici? Kubera yuko ikibazo gikwiye kuvamo bikavugwa hakavamo amasoni mu bantu bivanye n'indero twagiye turahabwa na construction sociale na culture du non-dit mu gihugu, ituma umwigeme ashobora kuba ari frene. Twebwe rero nk'ishirahamwe ry'abagide y'u Burundi ni ishirahamwe ry'abigeme n'abakenyezi, rero twifuza kubona iterambere ry'umukenyezi, twifuza kubona umwigeme umukenyezi afise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu. Ivyo rero twasanze hari ibibazo bijanye n'ubutinyanka bituma umukobwa adatera imbere, bituma umukobwa atiga neza amashuri ngo ayarangize ngo atere imbere ngo yiyemere ashobore gufata ijambo mu bantu, kubera yuko ubutinyanka bwamweretse akurira muri hariho ivyo udategereje gukora. Rero ayo malimiti aratuma abigeme badashobora gutera imbere. Rero kugira dushobore kuronka ba bigeme twe twifuza bafite ico baterera mu iterambere, abigeme bafata ibibanza muri prise de décision, bisaba ko umwigeme aba ari épanoui ashoboye ku exploiter son plein potentiel. Nico gituma rero twabonye ko bikwiye yuko dufatana n'abandi, dufatana mu bwongo n'abatandukanye bose bafite iterambere bariko baraterera mu gihugu, kugira ngo dushobore gukuraho ico kibazo. Ubutinyanka ntibube ikibazo gituma umwigeme ashobora kudatera imbere.